mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Look Media, bakunzi b'ikiganiro ca Look Sports. Turagarutse ubwira kandi ibiganiro Look Sports, ibiganiro bishikirizwa na Look Media, ibiganiro bishikirizwa na Jewe Aloys Ndongozi, ikiganiro co kuri uno musi wa mbere aho tuje kubaganirira amakuru y'inkino atandukanye yaranze ino ndwi tuje kuba turangiza. Kaze ubwira kandi reka duhere amakuru yacu mu Rwanda BBC muri Basketball Club. Twavuga ko ni inkuru y'umubabaro ku bakunzi ba basketball muri rusange mu Burundi. Inkuru cyane rwose ku bakunzi b'urunani. Ni umugwi urunani wari umaze igihe kitari gito urindiriye ingingo uvuga ngo decision ya FIBA Afrique kugira ngo bashobore kudesida umugwi uje ko uronswa wild card, uvuga ngo ikibanza cya gatatu mail perdant kugira ngo ushobore kuja muri BAL saison 5 BAL 2025. Ni ubwa mbere abarundi benshi bari bazi ko ni ikibanza kiriko hirwanirwa n'umugwi w'urunani ndetse n'umugwi wa ABC wo mu gihugu ca Cote d'Ivoire, ariko ni ibintu vyaje ko bitangaza cyane gose. Ni ikibanza FIBA yaje kuba iha umugwi wa MPP wo mu gihugu ca Afrika y'Epfo, akaba ari wo mugwi ujogira 12 kuja muri BAL 2025 BAL saison 5. Ni nkuru mpamvu rero ku mugwi w'urunani turapapuro bagize haba hano mu gihugu wacu muri VPS, ni uko bibaje gutakana bitoroshe na bukebuke imbere mu Rwanda baja muri OTBL. Ibyo byari byoroshye cyane mu gisagara ca Dar es Salaam, baja mu gisagara ca Nairobi muri Elite 16. Ni nabo nyene bitaje koro baje gutsindwa urukino rumwe n'umugwi waje kubakura umugwi wo muri Cape, umugwi waje kuba ubatsinda urukino rumwe bitari byiteze na bukebuke. Urunani bavamo indoto zabo zo kina BAL ziracabandana. Uno musi mu gihugu cy'u Burundi turasigaranye umugwi wa Dinamo wonyene umaze kugira amahirwe yo kuja mu higanwa rya BAL. Nuko nibaza ko urunani twotera ingufu zo kubandanya gutegura ibikurikira kazoza, neza ko akazuba ari keza. Urunani watanze message nziza cyane gose, biboneka ko kazoza mu Burundi kifashe neza. Reka tuve muri basketball tuje mu mupira w'amaguru, muri football. Ni umugwi wa Vitaro hari hatunganijwe ibirori byo gushimira cyane umumenyereza amenyereza umugwi wa Vitaro witwa Kanyenkore Jean Gilbert, abandi benshi bakamwita cyangwa bakabamuzi ku izina rya Yaounde. Ni umumenyereza niyereje umugwi wa Vitaro igihe kirekire, yamenyereje ibintu bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, yigeze kumenyereza akanya gato intamba mu rugamba. Ni umugwi wa Vitaro, abakinyi bakiniye umugwi wa Vitaro cyane cyane abamenyereje na Kanyenkore Jean Gilbert Yaounde bateguye ibirori byo gushimira cyane Jean Gilbert Yaounde. Muri kino gihe afise indwara amagara ntasezerana, afise indwara bagomba kumushimira ku byiza yabakoreye. Hateguwe urukino hagati y'abakinyi bazakinira mu wa Vitaro ndetse n'abaririmbyi All Stars. Abaririmbyi ubwo baririmba no mu Burundi, ikintu cyaje ko kigaragara ni bavuga ngo umwana w'uwundi ntumubwira ngo ndawukubita, kugira ngo turwane. Ni Vitaro mengo ije gutsinda ibitsindo byinshi, ariko nako ni Vitaro yatangaje cyane n'abaririmbyi b'abarundi. Barimo ba Dramati, yitwa ba Easy Boy, ba Lovich, n'abandi benshi, Gio Rege Urwego, abaririmbyi benshi baje kuba banganya ibitsindo kimwe ku kindi, hari kuri Centre Technique National ku munsi w'Imana, ku munsi w'ejo. N'urukino rwari rwitabiriwe n'abakinyi benshi. Umugwi wa Vitaro twaje ko tubona mu bitwa ba Yamil Selemani bakinira no mu rugamba umwanya muremure, abitwa ba Steve Zigamasabo wasanzwe n'abakinyi namba. Ni abakinyi benshi cyane ba Divin Gateretse, bari benshi abakinyi Vitaro igihe kirekire. Ni urukino rwaje kurangira gutsina kino kindi. Ni urukino rwari rwitabiriwe n'indongozi zitari abantu batari bake. Hariho usanzwe no mu ishami ry'umupira w'amaguru FFP, hariho abakinyi bakinira mu Vitaro bakiniye
iserukiragihugu ba Sadio Nazonkiza bitwa ba Rakanyuma Katire n'abandi benshi n'umuryango witwa Kanyenkore Gilbert Yaounde. Haje kuhavugwa amajambo menshi cyane ubuserukira ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yaje kubashikiriza ijambo ashimira umumenyereza Yaounde, baratanga mbere nova ngo n'akabashi kaje kava muri FFB kugira ngo ashimire Yaounde. Mpagurutse kugira ngo mbanze ngaragaze akanyamuneza kasanzwe cyane cyane kuri komite yafashe intoki ikavuga ati hariho uwo tuzi yagize icamara mu mupira w'amaguru mu Burundi ariwe Yaounde, none reka dushobore kumwigina ku myaka amaze no ko yashoboye gukorera umupira mu Burundi. Rero ntitwari kureka kuza kwifatanya namwe kuko ni igikorwa cy'iteka, ni igikorwa gikomeye, igikorwa cy'urukundo ngira ngo n'abandi vyobabera akarorero ku buryo gutunganya urubanza nkuru bitoherera ngaha, ariko dushimire cyane Yaounde ku byo yakoze twese tuzi. Hariho abavutse bamwumva, hariho abakuze bamubona n'ubu bakimubona. Ibikorwa rero yakoze ntawutobishima, n'ibintu bikwiye guterwa iteka bigaterwa intege. Rero nta vyinshi mfise novuga, mugabo natwe nko muri FFB twari twavuze tuti ni vyiza yuko tuza tuzanye agaseke gashobora kubandanya gafasha umuryango wa koca Yaounde mu kwibuka ivyo vyiza yadukoreye mu mupira w'amaguru. Murakoze. Twaje kwa twegera kandi n'umumenyesha makuru w'imino umwe novuga ngo yabaye muri uwo mwuga igihe kirekire cyane, igihe witwa Yaounde yari akiri n'umukinnyi ataramuha n'umumenyereza asanzwe azi neza Yaounde, witwa Theodore Ntunga, umumenyesha makuru wa kera yaje kwa tuganira byinshi cyane kuri Yaounde. Nibaza ko twoza kuba twumviriza ivyo yaje kuba atuganira kuri Yaounde, kumbure si benshi bazi amateka ya Yaounde bagiye kubabona. Kanyenkore Jean Gilbert je ndamuzi kuva muri 78 ico gihe yakina mu mugwi wa Espoir. Uwo mugwi wa Espoir ni wagiye gushira hamwe n'umugwi wa Bata, hanyuma bagira umugwi wa Vital aho yarakiri mukinyi. Ariko imbere yaho akiri umunyeshure yaragize amahiganwa yo gusiganwa n'amakinga, hanyuma yaba muri batatu wa mbere mu mahiganwa yaba hano Bujumbura. Mbere na volleyball yarayikinye kandi arayigisha ko ageza amashure yaciye aja ahigeze Kinshasa, yizeyo Institut d'Education Physique et Sport, yaciye aza kwigisha kuri Saint Albert, hanyuma yigisha byinshi cyane biologie, education physique nyene, hanyuma kandi akaba yatanguye kumenyereza umugwi wa Vitaro kuva kera. Niwo mugwi yamenyereje hano mu gihugu cacu gusa, kiretse yuko yagize amahigwe araja mu Rwanda kumenyereza imigwi imwe nka Rayon Sport, imigwi nka Les Citadins ariyo hanyuma yahavuye iba AS Kigali hamwe na Rwanda B. Rwanda B rero nayo yayimenyereje mbere arashobora no gutwara n'igikombe ca Sekafa. Urumva afise umugira kabiri serukiragihugu w'u Rwanda twara Sekafa. Hanyuma je urumva ndamuzi kuva muri 85 niho n'umumenyesha makuru natanguye kumuha ikiganiro kubera twajanye je natanga akazi muri 85 mu kwezi kwa kabiri, hanyuma mu kwa gatandatu najanye n'umugwi wa Vitalo muri Gabon. Ico gihe rero umugwi wa Vitalo niho wacukuramo umugwi wa Sogara. Hanyuma ico gihe rero Yaounde niho namubona, yari umumenyereza wa kabiri umufasha wa Van der Ka. Van der Ka yari umumenyereza w'umubirigi niwe yamenyereza Vitalo. Ico gihe Yaounde rero natangiye kumumenya ingena ameze. Si umumenyereza asanzwe gute, ni sinovuga ko ari umumenyereza, ni nk'umwigisha kuko arazi psychologie cyane y'abakinyi. Ni umuntu azi kuyaga n'abakuze, abato, abakinyi hamwe n'abandi. Urazi yuko bitoroshe cyane cyane ko abamenyereza bama bari en conflit n'abakinyi, ariko wewe siko niyo ariko arahana mu mukinyi ndamukankamira mubwira mu majambo yumvikana kugira ngo yihanure. Hanyuma rero urumva twe rero nkamenyesha makuru tumusabye ikiganiro yaca yemeraho nyene.
urazi ko hari abamenyereza benshi bashavura kubera nk'abahagarikizi babihenze Yaounde ibyo abahagarikizi si vyavuga we yavuga ivyashitse mu kibuga ingene umugwi we watsinze cyangwa atsindwa canke ingene abakinyi biwe bigeneje neza canke nabi. Amakuru y'ino bose neza ko tugaca cyagarukiza ahanye tubashimire mwese mufata kanya no gukurikirana tubatumirire kubandanya gukurikirana ibiganiro byacu amakuru yacu amakuru y'ino bizanye ibiganiro byinshi bitandukanye kuri Look Media haba kuri YouTube ni Look Media Burundi kuri Facebook ni Look Media mubandanye gukurikirana urubuga rwacu batumirira n'abandi gukurikirana mugira amalike mugira amapartage murakoze Imana ibaheze.